Bakristu mwese muryango w'Imana, umunsi nk'uyu wo kwatira mw'ibanga ry'ubusaseredoti busuku wama uduha akaryo keza ko gukenguruka iryo teka Imana yateye abantu mu kubasangiza ku gikorwa cayo ciza, igikorwa co gukiza abantu. N'uyu munsi rero ngaha muri paruwase yacu ya Buterere tubonereho gukengurukira Imana kuri aba badiyakoni 16 bagira b'abapatiri, aba barumuna babo 12 bagira b'abadiyakoni, eka mbere n'aba bandi bagira batera intambwe mu bukorezi no mu busomyi. Mumfashe dushimira Imana. Yego Mana, turagushimiye, we wamutugirira ivyiza, ugomba yuko twokira. Turagusavye ngo twongere n'abandi benshi kandi beza. Uyu munsi kandi bakunzi b'Imana, dufatiye ku ijambo ry'Imana ryatowe, wamuduha akaryo keza kukuzirikana bimwe mu vyerekeye ibanga n'ubutumwa bw'umusaseredoti musuku, kugira ngo twoye kuza turabafata uko batari. Kandi nk'uko mukunze kuvyumva, icambere ijambo ry'Imana ritigera ryibagira kutwibutsa nuko umuhereza nkuka wese atogwa mu bantu, ko ata muntu rero yiha iryo teka, arihamagarirwa ariho n'Imana nka kumwe kwa Aroni. Uko niko tuvyumvise mw'ikete ryandikiwe Abahebreyi. Umuhanuzi Yeremiya aciye yerekana mbere ko uw'Imana igeneye iryo banga n'ubutumwa ibimuzi n'imbere yuko asamwa mu nda y'umuvyeyi, maze ataranavuka ikaba yaramwitoreye. Umuntu azirikanye neza ayo majambo, baba abatowe canke abavyeyi babo baca bumva buzuye ubukengurutsi bwinshi kubona Imana aribo yaravye ryiza mu bandi bana bose no mu zindi ngo zose, igashima ko aribo iteka ritahira. None rero bafaratiri, kumwe n'abavyeyi banyu, nimubonereho gukenguruka mwivuye inyuma, mukenguruka iryo teka Imana yabateye, kandi muze mwitwararike kuri bungabunga nk'ingabire y'Imana nyene. Mugabo kandi bakunzi b'Imana, uko dutahura ko ari iteka ridasanzwe tukarikenguruka, kube ariko duca twumva n'uburemere bw'iryo teka. Nguko nkunze kubibibutsa, iyo uzi ko ivyo urimwo n'ivyo ubwirijwe gukora atari wewe wavyirondereye, mugabo wabitorewe kandi ukabitumwa n'uwundi, urabwirijwe kwifata nk'uko uwagutoye abishaka, ukarangura n'ico uwagutoye yagutumye. Ntuza kugira ngo jewe ndabona uko vyoba, ngo ndabona uko nokwifata, ngo ibi nivyo vyiza, ngo ibi nivyo vyoryohera abantu. Oyaye, kuko si wewe wavyihaye, urafise uwagutoye n'uwagutumye. Mwegere, uze uramubaza aguhanure, kandi ryakubwiye uheze urikurikize. Iryo jambo rirahambaye. Ivyo bintu bibiri navyo bibasaba kwama rero muriko murabarira Yezu nk'uko abigishwa twumvise mu nkuru nziza, muti Rabi, mbega uba hehe? Inyishu yama yabishuye ni iyi nyene twumvise mu nkuru nziza ya Yohani, ati nimuze mwirabire. ingo iwanje mwirabire.
ngo baciye bagenda babona aho yaba, birigwa iruhande yiwe ngo uyo munsi. Baciye bagenda barabona aho yaba, bagumana nawe iruhande yiwe uyo munsi nka wose, ngo gushika kw'isaha y'icumi. Bavukanye tugira twatire, iryo jambo rero rirahambaye kugira ngo abigishwa ba Yohani Batista bahinduke abatumwa ba Yezu. Babihawe nuko kugenda aho Yezu aba, bakamuguma iruhande, bakamwihweza, bakamwumviriza, kandi nabo bakagira ico bamubwiye kivuye ku mutima. Kuba kumwe nawe, ntibiriwe baratubwira n'amajambo baba barumvise muri ico kiringo, canke amajambo baba barashikirije uwo Yezu. Mugabo baragiye baba kumwe nawe, bagumaho igihe bari ruhande yiwe. Iyo uwatowe ashize imbere rero iyo nyifato, niho honyene ashobora kuronka umutima nk'uwa Yezu. Kuko mwebwe mutowe murakeneye kuronka umutima nk'uwa Yezu. Niho mushobora gukora nk'uko Yezu yokoze. Gutyo rero mugaca muba abandi ba Kristu, bazi icibanga ryabo ribategereza bakarigumya, bazi icubutumwa bwabo bubasaba bakaburangura. Bavukanye tugira twatire, ndazi ko babigishije neza ico bivuga uko kuza murarondera kuja kwa Yezu no kuguma iruhande yiwe. Ndazi ko babibigishije, ndazi ko babigishije n'ingene ivyo bintu bikogwa. Ni muri ca gisabisho c'Eklezia mubwirijwe kwitwararika igihe cose, kuko ntimwisabira gusa, murabwirijwe no gusabira igihugu c'Imana. Muraheza mukagisabira rero muri kumwe na Yezu. Ni muri kwa kuza murazirikana ijambo ry'Imana, muryiroresha ko mwebwe nyene, kandi mwongera murironderamwo n'ingaburo mwoha abo mushinzwe. Kuko ijambo ry'Imana ni ingaburo kuri twebwe twese, kuri mwebwe muzoba muriko murarisoma murizirikana no kubo mushinzwe. Ni muri kwa kurondera akanya ko kuja guteramira isakramentu ryeranda, naho mwoba muri mwenyene. Eka mbere ni no muri kwa kumenya guhimbaza neza amasakramentu yose, mwumva ko namwe nyene muriko murasenga Imana, muriko muraninahaza Imana mwebwe nyene ubwanyu, aho kubigira nk'abanyakazi barangura gusa umurimo bashinzwe bagira ngo bariko barasengesha. Muba muriko murasenga, mubwirijwe gusenga. Uko niko kuba kumwe na Kristu, kuja iruhande yiwe. Iyo mubigenjeje gutyo, niho muca rero mugira umutima nk'uwa Yezu, umutima w'ubutwari n'akanyamuneza mu butumwa, naho ubutumwa bwaba bugoye. Umutima wumvira impuhwe abantu bose, ubabazwa n'akarenganyo akariko kose. Eka umutima ubona igikenewe igihe cose, kandi ugacurazwa ishinga no kurondera inyishu z'Imana. Bakunzi b'Imana, iruhande y'iyo nyifato y'uwatowe, ni vyiza kandi ko kuri uyu munsi twokwibukanya ubutumwa bukuru mutoregwa, cane cane muri iyi si ya none, aho umengo ntawe ukimenya ico ajejwe, bigashobora gutuma hagira n'abatana ko umwikomo kuko utamenya. Burya iyo utazi ivyo ujejwe n'ico ujejwe ukizera ku bandi, ni vyiza ko mwomenya ivyo mujejwe imbere ya vyose, kugira ngo ntimutangure
kwizera ku bandi ivyo mwebwe mujejwe imbere ya bose. Nanone kuri iyi si murabizi twese tujejwe byose iby'isi yose, ariko bamwe bose barafise umuhamagaro wabo babwirijwe kwitwararika imbere y'ibindi. None namwe muze mwame muvyibuka kuva kera narindi, murasome musubire, haba mu bwuzure bwa mbere canke mu bwuzure bushasha, Imana yatora abigomba kwitumira kugira ngo bafashe igihugu c'Imana kwinjira no kuguma mu isezerano ryayo. Ab'Imana yatora ico nico yabatorera, kwinjira mu isezerano ryayo, kuguma mu isezerano ryayo, canke iyo bataye umurongo kubasubiza muri iryo sezerano. Ngico ico umutumwa atorerwa. Niko tubibona kuri ba Musa, ba Aroni, abahanuzi, eka n'abatumwa bose mu bwuzure bushasha. Rero ubutumwa bw'ishingiro kuwatorewe iri banga ry'ubusaseredoti busuku nukwigisha abantu bose ngo bave mu mwijima w'inabi baje mu muco w'inkuru nziza y'urukundo. Mutorerwa kuba abahanuzi. Nico gituma mubona mu ntambuko zo gushikira ubusaseredoti busuku bahera ku gice c'ijambo ry'Imana tubwirijwe kwigisha. N'uyu munsi niho tuja guhera, ibindi birakurikira. Nico gituma kandi mu gutanga isakramentu ry'ubusaseredoti, haba mu budiakoni, mu bupatiri canke mu bwepiskopi, ikimenyetso c'igitabo c'ijambo ry'Imana kitigera gihara. Kuko ubutumwa bwa mbere bw'uwatowe ari ubwo kwinjiza abantu mu isezerano ry'Imana no gusemerera ngo barigumemwo iyo baramutse bataye umurongo. Kandi mushima aho ariho hari shingiro, uguhanura niko kwamye gukwegera abatumwe n'Imana gushika no kuri Yezu. Kuko ubwirijwe kuvuga ibitanezereza abari mu kibi. Ngako nyene igihe cyose Imana yatoye ikarungika umuhanuzi, ubiravye neza usanga hari mu bihe igihugu c'Imana caba cariyobewe, kikikura ku Mana, kikibera mu bigirwamana, vyatuma inabi yiganza ku murambi w'umukama. Nico gituma ijambo ry'umuhanuzi ryakunze kutakirwa neza kuko ribabaza. N'uyu munsi rishobora kutakirwa neza kandi ari ijambo ry'umukama. Erega tutagiye na kure, kwama wereka abantu ko Yezu ari umwagazi w'Imana. Murazi ko umwagazi w'Imana yari waje gukiza abantu ibicumuro. Kwereka abantu yuko ari umwagazi w'Imana yaje gukiza abantu b'iyisi bicumuro, ni nko kwagiriza isi ko iri mu bicumuro. Mwame mwibuka ko Yohani Batista aterekanye Yezu nk'uje guha imikate abantu ngo bame barye badakoze. Yari gushobora no kumwerekana gutyo, na cane cane ko yarashinzwe kumutegurira kugira ngo abantu bamwakire. Ariko aho siho yatumbereye, kuko sibwo butumwa bwari bwazanywe umwana w'Imana. Agize ati nguyo wa mwagazi w'Imana wibuka ubwirizwa gukiza abantu ibicumuro. Mu bwuzure bwa mbere ho biratomoye neza. Ijambo ry'abahanuzi b'ukuri ryama ari ryo kuza kumenyesha igihugu c'Imana ko kitagarutse ku Mana, kigiye kubona amahano. Ivyo navyo ntivyaryohera abamaze gutimbikira mu kibi. Umuhanuzi nka Yeremiya, kubera nyene ko yarazi uburemere bw'ubutumwa bw'umuhanuzi ahanura bari mu kibi, akamenya ko bushobora kumukwegera, mwumvise mwitogwa yagomvye kubuhesha.
Imana iti wanguha nagutoye ndakuzi, genda ariho kandi ntugire ubwoba, tuzoba turi kumwe. Bazokugwanya mugabo ntibazogutsinda, turi kumwe. Namwe rero bakunzi, uyu munsi ni mwebwe ba Yeremiya, ni mwebwe ba Amosi, ba Baruki, ba Petero na Paulo b'iki gihe. Niba Imana yabatoye mubitahure neza, suko yari ikeneye abandi bakozi baza kuturimira ubumegeri, amatugu n'intumbaswa. Abimana ibatora ukundi. Ico mushinzwe nukubamenyesha yuko arico batorewe nabo, namwe mugakora ico mushinzwe. Imana rero nuko yabonye nyene ko mukenewe nk'abahanuzi, kandi igihugu kitabaronse cohava kironka amahano. Gende rero aho hanze, mwitwararike kuza muravuga iryo mwatumwe n'uwabitoreye kuva mutaranavuka. Gende muremye, mugabo muzi ko Imana itarinda uwayo amagorwa. Ubundi bwo Yezu ntiyari kumureka ngo ababare ukuraho. Ikiriho gusa kandi gihimbaye nuko niyo bishitse uwatowe akababara no gupfa gapfa azira iryo yatumwe n'Imana, atahira ubuhibwe bwuzuye, kandi ico nico gikuru. Muraberera abatumwa b'intwari, bagendera ingingo, bagendera ukuri, ubutungane, urukundo n'umwidegemvyo. Ntimube abatumwa babaja. Bikenewe ko musemerera iyo muzoba mwatumwe ahariho hose, musemerere ku izina ry'Umukama yabatoye. Hageze kwa mama, mwamame mutarinze kwingingwa. Gutyo rero niho muzoshika ndabo mushinzwe ku mahoro y'umutima, ariya hava kavyara amahoro aboneka mu ngo, mu mibano no mu gihugu cose. Ni mureme kuko ivyo mutorewe si vyanyu, ni ivy'Imana. Turabasabira abakunzi b'Imana ngo mwibanga ryanyu mutorewe, mushigikiwe na Bikira Mariya umuvyeyi w'abasaseredoti, muze mwame muhura niyeze, kandi namwe mwerere abo mushinzwe. Amen.